Ndabahaye ikaze mwebwe mwese muko makurikira kino kiganiro. Mu kiganiro iragi cuno munsi twegereye abo basangiye intebe y'ishuri kugira ngo batubwire uko yarameze akiri ku ntebe y'ishuri, no kuvuga akiri muto. Ndabatumirire rero gukurikirana kino kiganiro aho muza kumvira ibitari bike byamuranze akiri muto, akiri ku ntebe y'ishuri. Kaze mwese. Jewe namumenye tukiri abana bato mu ishure gisumbuye kuri ico gihe hitwa Atene do Gitega, ubu bahita Lycée Musinzira. Hari mu 1980 baciye turangiza mu 1987 niho twinjira muri kaminuza. Je mu mashuri twahuriye mu gihe cya kabiri cy'amashuri yisumbuye mu 11, bivuga tutatanguranye urindwi. Mugabe igihe cyose twabanye nibaza yuko kuvuga vya Nkurunziza kumure turabice ku masonga, mugabo kuvuga ivya Nkurunziza ivyo kuyagaba kenyuburo. Rero duze ku ijambo Umuhisi Nyenicubahiro Nkurunziza Petero yari umunyeshuri nk'abandi, mugabo afise ibintu yiharije kumura toba ko byari vya bose. Nkurunziza je ndamumenya yari umuntu bwa mbere ho atekereza, umuntu afise upfasoni yicisha bugufi kandi afise ingabirano nyinshi cyane. Nkurunziza afise ingabirano mw'ishuri bwa mbere nta mbere byo mw'ishuri kuko nicavye badutumye. Yari umuntu ibintu byose byiwe bitunganije neza ku murongo. Hageze kwiga Nkurunziza ntamutanga muri mu nyubako twigiramo. Hageze kuja ku ishuri ntiyacegwa, tujya hari uraro twaje kukibarabara twaje ku ishuri mu ishuri kandi higeze acegwa. Hanyuma ikindi cyari gitangaje nuko kuri we yaduserukira. Ibaze nk'igihe aza mu mwaka w'11 yasanze hari n'abadubuye, mugabo turamuhuriza abo turamutora kugira ngo aturongore abadege mw'ishuri ryacu. Ico kenshi baraba umuntu adubuye cyangwa umuntu azwi cyane, mugabo kubera ubukerebutsi bw'ubutwari n'ubwitonzi turamutora akaturongora neza. N'umwaka ukurikira urumva rero si ibintu bisanzwe. Hanyuma no mu ishuri rero akamenya ni bitamugoye nivyo yariga. Hageze kwiga yiga, hageze gukina umupira, hageze kugira ibintu byo kwinonora imitsi ko yari umunonotsi akomeye n'ibindi byinshi kumbure turaza kuronka akanya kubivuga. Novuga rero ni uko ndamuzi ari umuntu umunyamahoro, umuntu w'umunyabwenge, umuntu yicisha bugufi, akundwa n'abantu, akakunda abantu. Ikintu cyane yakunda, ikintu cya mbere yarakunda kwiga cyane, yarazinduka cyane gose. Ikindi cya kabiri nibuka nuko yakunda agapira cyane, yakunda umupira w'amaguru. Rero aho hoho niho jewe twaciye tunamenyana cyane. Yaciye aba nk'umugenzi cyane kubera yuko nari nzi gukina umupira w'amaguru, narakinira n'ishure. Akaba nawe yarakunda umupira. Urumva yuko mukunda umupira kujya aba sportif bose bakundana, twaca duhura kenshi. Ikindi rero nibuka nuko kugira ngo uronke gukina wategezwa ko uzi Igiswahili. Twari dufise umucoach umumenyereza yatubwira ati utazi Igiswahili, ko yavuga ati nigo rurimi rwa football, avuga ati c'est le langage du football. Ego n'umusurveillant yitwa Musema, ego benshi baramuzi baciye kuri Atene, yavuga ati
avant de jouer le football, il faut connaître d'abord le langage du football. Et le langage du football, c'est le Swahili. Hanyuma rero nawe bikamubabaza yego kuko ico gihe twamwita Peter ni naho kavuye ako kazina yego twarakamwita kubera yuko yari umuntu akerebuse cyane yaciye agira ishaka akaza aratwegera abo muri meri kugira ngo amenye nawe igiswahili yagera amenya duke kugeza aho no muri vacances agera muri vacances ukabona yuko yabananije ariko araciga kugira ngo akimenye hanyuma agaruka rero avuga igiswahili niwe atanguriye kuzarakina rero mu bandi yego kandi n'umuntu yatsinda cyane ibitsindo agaca atsinze igitsindo yacagira amagendera yarashobora kugira santushe zibiri hejuru atsinze igitsindo je narakina hagati wagakina kuri attack je ndi hagati bisigura rero ko namuha imipira aca yinjiza agaca kubita santushe yarafise umutima wagutse kuko ndibuka tukiri kuri iyo Atene twigako no kuri hari abanyeshuri bigaba canke banahageze nko kuja kufungura Umuhisi Nkurunziza hari wabutse n'ivyo sakuranwa abana bakiri bato bafise akayabagu hari umuntu imisi yose aca basangira ku isangiyo yaguze akavoka ntiyakafungura batari kumwe kubera yabona ati yohava yiri kubusa hanyuma ikindi ni uko nukuri hari yavuga make ntayavuze ko yavuga make umugabo yari umuntu ateye inkuru wateze gutwenga yateye inkuru nyinshi gwaneza yitonze umugabo inkuru zitwenza yari umuvuzi w'ingoma akomeye akama kenshi yarafise dufaranga Jean de Poche ico gihe rero twebwe twakunda avoka amavoka rero yama yafise imisi yose yego ugasanga araguhaye imisi yose akira we nabonye yuko ukeneye avoka umutima w'urukundo no kwiga rero abona kunda babariye yuko yarakunda ivyigwa harakantu yakunda no vyita ni kuderanja turi mu vyigwa ivyo bita etude ukazamva twese buca tugira nk'ikibazo interrogation turi concentré turiko turiga ukazamva arakoroye kugira ngo atudestabilize hanyuma uwo ni Peter nta wundi umugabo ko kutudestabiliza birimwe urukundo kuko yakunda kubona twese turiko turatwenga agaca tubaza rero ati iyi chapitre mwayize ya utayiza aragowe ugaca mwese ugaca ugasubira inyuma kuvyiga urumva agaca twenga ingene ariko aratudestabiliza mugabo rero bukebwa ugasanga ico yatubariye ico gicikiza uwo mwari mwigisha yitwa Mindi nta muntu atamuzi yabaye Gitega acaraza arambara je twari tuzinanye ko yarazi ko mvuye kuri College Don Bosco yarazi ko ndabizi ati mbesha ati wo ndangira abandi ati nta bantu wo ndangira twofashanya gutegura umunsi mukuru twagira nimero ya print ashindi bariho hari umuntu nzi yitwa Nkurunziza Petero ndibimwe mporangira je ndazi ko andusha rero genda udusabe uruhusha umuyobozi w'ishuri hanyuma je ndakurondera hari uwitwa Nkurunziza Petero hariho n'uwitwa Bucumi tugenda turi batatu kuri senede hava babiri kandi ariho yigisha namwe twe twabereka twaje imbere twarabibarusha ko Nkurunziza yari yakuriye ahantu ku ishuri ry'Abangilikani Buye hari abazungu bari bafise ivyo bikoresho yarabica ko rero kenshi hanyuma yarabangutse cyane ico gihe rero turasimba ibitego byinshi bikomeye abantu bwa mbere bari bo Gitega hari ikintu ntazopfa nibagiye hariho ubwoko bw'usimba bita ngo ni sodanje kuguruka nk'umumarayika wakubita waraza uriruka wakubita kuri trample kimwe kikuca kikuduza kugira tugire ubwacugiye naho marayika bucya wari imbere rero kuri ntuze hirya
mu mindi nyene yatwigisha ya sport yatwigishije ntuze iyo ni nimero twariko twerekana sinini azubaye gatoye yategeza gufata guca gusuguma guki kugira uguhagaze sinzi ngene barazubaje kugira isaha gutya naye Nkurunziza yamaze gusimba yamaze kuza aziko amufata yawe ubundi muntu atamenyera ivyo bintu yari gucameneka yari gusavya umutwe umugabo Nkurunziza singene ibintu bitangaje tubona rihindukije aguye ahagaze aciye ahinduye ntuze position yarimwo aciye kwita akantu uze agatebetebe aca guhagaze hanyuma akagira niyo mpano yukuba umunotsi adasanzwe kuko hageze kuja mu bintu byo kwinona byo kwiruka metero ijana nta muji imbere kuri batene metero amajana ari nta muji inyuma yamasero k'intara jeke shinagira imana twama tujana ku mupira ikindi kintu Nkurunziza tarasanzwe novuga ko tarasanzwe kujya mu bantu bakina umupira kenshi utavuga igiswahili ntibagushiramwe mugabo bakamushiramo hasi nk'iminota 20 ni gake yabatinjije ugasanga turatsinze iyo uwo mutwe turahigana kandi amuze mu minota yanyuma kuko umuhereje umupira yarakwega bajya bakinyi b'inyuma akamera nk'abasubiza inyuma gutya agaca ko yarakwereka uti ndungikira umuruiki umupira ya umunyegori yasanga bicara bari kumwe cyayira yinjiza hanyuma icyo yacakora ico gihe ahagije kwinjiza igitsindo yaca kubita twazutebetebe nomenyesha yuko muri ico gihe cy'imyaka 83 na 4 sinari bwabone kajya gatebetebe kinyuma iyo bita amasalto arrière mugabo Nkurunziza niwe nayibonanye bwa mbere umunsi duhura ari umukuru w'igihugu ikintu ca mbere yambajije ati uracakina wa mupira wawe mwiza wa kera twahuye ndumumenyesha makuru nari umumenyesha makuru ku radio yitwa RPA ndi mu bayitanguye hanyuma turahura ndi muri reportage ego ico gihe twari muri reportage y'abanyamurenge igihe haba ingorane mu banyamurenge niho rero twahura aravuga ati yasi Claude acatuma umuntu kumpamagara ego ampamagaye ndabanza ndagira ubwoba urana umumenyesha makuru kugira ngo shike hari ya hejuru cyari bigoye hanyuma acarangwa munda ego canda ego aho nyene carangwa munda n'ukuri higo murabona soda bari bamukikije nyine baratangara naje ndatangara abagenzi banje baba journaliste baratangara kubona umukuru w'igihugu ariko arangwa munda ati Claude gabwa bundi urakomeye ndi numugenzi twariganya amashuri imyaka 7 yose turabana batoya kugeza duheza amashuri ego acarambaza rero ati urafise famille ego ndi ndafise famille ati urazobanzanira rero famille yawe ndayirabe urafise abana n'umugore ego carampa umunsi wo kuzoja kubara musani kumwe na famille yose umuryango wose kugira ngo abone nge nabana banje bangana cyasanga abana biwe bangana na gwanje no kumenyesha yuko inyuma y'umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 987 tugiye muri kaminuza hari abatasiye kubonana hari abacaje ku mashuri yandi twasubira kubonana dusubira kubonana ari uko Umuhisi Nkurunziza abonye bamwe akaje bukambatsa bati nakwa murahebukanye ari kuriki je nagize amahirwe igihe muri 2003 ari mushikiranganje w'intwari bereye twarabonanye tubonana akicungire n'abanyafrika y'epfo ico gihe arambona nyuma ko umuntu yumvise aho ndi ndagenda ndamusanga kuri kibuga ca Tempete hanyuma turaganira byinshi arambatsa abantu bamenga mu mutwe wiwe nk'ivyuma vyama ordinateur mu mutwe wiwe abantu bose akora umuyobewe
akaca kubarira kana ati umuntu yambara kunje kwambara igoti y'inkofero imeze gutya na gutya yicara ukabona kumutora hari n'abavyanga kugutora tukibonana amazina yambwiye yabo bantu twari kumwe ku ishuri naratangaye kuko kenshi urazi ko abantu bamenyereye kuvuga ati nzinanye na naka kubera yuko ari hejuru mugabo we yambwira amazina y'abatabandanije bagize ingorane mu buzima batabandanije amashuri ku buryo n'ukuri ndabivuge uko biri na jewe harimo bamwe nari narabibagiye mugabo akabanyibutsa yabagaye nkavuga nti muracibuka umuntu yabagaye kambwira ati none ari hehe ku buryo rero twaca turondera bamwe nkababwira ati yarabambajije bamwe akabansaba amatelefone akabaramutsa yego hanyuma acadushira hamwe ati none banaka murashobora kubonana turashobora kubonana mwo yegeranya tukagira agashira hamwe k'abantu twiganye twagiranye n'ukuri turabikora mu nyuma turagendera twakira mugahita twati none basha kumenga ntitwigana turaba gusa tuti yari abashengeye abanaka arashengeye tibakiriho ati we nta miryango basitse ati n'abapfakazi basitse ati gerageza vuba bwango bajya abo bapfakazi nibo nkeneye nibo dukeneye gufasha turarondera ticatuje kubaronka hanyuma ishyamba ryakomera turafasha n'ishuri twize ko arafasha no kuri abo bantu bamwe amashuri y'abana abandi kubafasha mu by'ubutsi abandi kubafasha mu kubaterera hari nk'abapfakaye asiga umugabo yamusigiye inzu ariko arubaka gitangura ikiri ku mushinge aramufasha ego araryoherwa kubona duhuye twese mbere aca shinga umugambi yuko buri umwisho w'umwaka tuzora tubonana kugira ngo tuyage tugahurira ku gatumbi wabo hari ibuye tukaza tukayaga twazana n'abadamu bacu ego tuza nyine twese kugira ngo tuyage tugatera inkuru rero tugatera inkuru twibukanya utuntu twa kera igitangaje rero muri ibyo nuko harageze ahantu atora umupfakazi je nitwa Nibigira Gertrude ndi umupfakazi asigwa na Mercure Ntahongendera yiganye na nyakwigendera Petero Nkurunziza kuri Atene Musinzira bagahereza rimwe muri 87 mu gisata c'indome za none ukuntu twaginjiyemo sukubera twiganye nawe ahubwo niwe yaduhize ku rukundo rwiwe kuko yari umuntu akundana cyane wewe yariyumviriye abo biganye abo basangiye tujya tuntu two kwishuri muratubona agasabuni agakaye abavyeyi babarungitse kwishure hariya muhurira abana bahurira baragira bagenzi akavuga ati kubera niwe nyene yarasanzwe afise urukundo sinovuga yuko ari ibintu yoba yarize ni n'ibintu yakuye yoba yaronse mu bavyeyi biwe hanyuma rero arabahiga atora umwe atora uwundi ahuye n'umwe ati nakari he cugenda urondere n'ubundi hama baragira iryo shira hamwe baraja hamwe baragira bakabonana mugabo akababaza ati wewe nk'ubu nka wewe kuri Ngozi umupfasoni wawe ari ari muhira none kutamuzanye caravuga ati ubu kurikira nukuzoza mubazanye nabo nyene hanyuma rero jewe umushinga wanje arahava yitaba Imana baca baravuga bati iri shira hamwe rero
umuvyeyi apfuye umugabo apfuye umupfasoni bazoca musubirira n'abana bazoca baza mwishira hamwe. Shira hamwe narahungukiye urukundo. Ryaragirya Yezu yasigarana abatumwa biwe. Kujye niko Petero Nkurunziza yabigenje. Aba bana bahejeje école secondaire ari wabarihira kuva hari abana bangana gutya. Aba n'abana bavutse bafise ingorane mu bitaro barabafunga babagira imbohe kubera ntibari bafise amahera yo kuriha. Niwe yabarihiye. Urumva rero wa mutima w'urukundo wamuranga nukuri Umuhisi Nkurunziza singe byo gushika cyane kuvuga umuntu kubera ngo yatambutse yarakunda abantu akuzi ntiyakwirengagiza. Je ndi umuntu yigeze kumbara yuko yigeze guhagarara amubonye baramuramutsa muzi bijya biduga birera umukuru w'igihugu nyene bigenda mugara mubona caragarara bararindira mushikira. Urumva habyo shira hamwe n'ubu turacari kumwe umufasoni yasize tubana turi kumwe muri shira hamwe kandi irabandanya. Narahungukiye abagenzi, narahungukiye inshuti, narahungukiye abajyango. Ubu turi kumwe mwishira hamwe bose turavukana. Nta ubazo wundi intara avukamwo, nta nubuze ubwoko bw'uwundi, ubwo twe turavukana. Ntawe n'ugira ingorane ngo abandi bavyirengagize. Bava mu ntara zose z'u Burundi ukazobona bagushikiriye. Nk'akaroje we nagize ingorane uwo mushinga ntaye wanje aritaba Imana. Mwibaza ngo je nari kuronka wenda muhambishako. Nagize gutya mbona bose barakorakoranye, umuntu baramfasha kumufuba, umuntu baraca ku mazi. Je bambwiye mbere ngo nihagararire ngaho niyicarire ngo ingorane nagize ngo ntava nturuhu. Ico ni igikorwa kinini cyane. Ni igikorwa cy'abantu buzuye urukundo, ni igikorwa cy'abantu bamenye Imana. Nari muri baje muri bantaho nikora ankura muri bantaho nikora ngira nikora amfasha kwigisha umwana wanje yarahejeje kaminuza mu gihese yahoereye aramurihira kaminuza privé Université y'Ingozi arayiheza n'ubu yarasomye igitabo. Abo bafakazi babiri biyongereye ko abana yaciye abarihira amashuri. Mbere harimo umwe yarihiye ishure kaminuza kugezaho arangiza. Ingene yarangije rero ni gitangaza. Nyenicubahiro nyakwigendera yarampa amahera agenda kuyadepoza muri banki amahera ya Minervare. Ego uko trimestre iheze nacanja muri banki kuyarongeka kugira ngo abandanye kwiga. Igitangaje rero nashaka kubabwira n'ukuntu nyakwigendera President Nkurunziza yarafise urukundo rudasanzwe mugabo umengo ibyiwe Imana yarabivugira mu nukuru. Umengo yaravugana n'Imana kuko uyo mwana mu kurangiza amashure agira arangiza yaciye telefone arambwira ati ubu rero mumubwire yuko amahera azompa atari yandi yahoramba. Ubu nkeneye amahera menshi kubera yuko nkeneye aya stage uko ndiko ndaheza. Urumva Minervare ya nyuma aya stage nayo kwandika igitabo kugira ngo nzo presente. Heko candaza rero je uko babimbwiye niko nabimushikiriza. Ndabimushikirije acambwira ati none ayo mahera ko ari menshi asumba yo nahora ndaguha byageze gute. Namubwira ni Nyenicubahiro aya mahera arimwo ayo kwandika igitabo n'aya stage. Okay. Acara yampa yose. Ayampaye yose umwana aragenda aragira stage hanyuma aja gupresenta igitabo. Nyenicubahiro Petero Nkurunziza yaritavye Imana. Mugabo urumva yuko yitavye Imana amaze kumuha ibyo azobakeneye byose kugira ngo niyataha
uwundi mwana ntazogira ingorane. Ego byaciye binyereka n'ukuntu muri politiki yatashe amatora yose yarangiye gushika naho ibwirizwa shingiro sentare iraba ibwirizwa shingiro yemeza Samuragwa akiriho, imaze kumwemeza yaciye ataha. Urumva ko birasa bisigura rero yuko ntiyari umuntu asanzwe umengo yaravugana n'Imana. Materiel mas nigeze ngira ingorane nagira gutya numvaga telefone ni gute nukuri ni sawa ngo abana ni gute wenyene antelefone ati ni gute nukuri ni sawa ngo mwamenye yewe gaye muvyeyi mu Burundi nta muntu atakuzi n'indiri mu nda nke kikumenye ngo nagira numve ko ari sawa ngo kandi yakunda ko telefona ari vendredi samedi ejo mu gitondo usange ku kirimba ibuye burya naca nuzura mutima mweranda naca ndyoherwa nimba antelefone ntarafungura sinaba nkiriye naca nja kuryama nkabyina nkatamba naca norganiza chorale concert muri sari wanje tugaca dutamba abana bagaca bandondera agahuzu keza nzoserukana imbere yiwe namushikira nararyoherwa ndakubwira naca ndamubwira nti mugabo ibi hari habiga abiga ngaho ibuye interna yabananiye estoma zavyutse none birangoye ngo bazane ngaha aca mpinzu nyakubaho abana babiri bakurikira wa undi wa mbere aca mpinzu bashire hajya buri mwaka yaratugirira umunsi mukuru wa bonane hari tugashika bwa bundi wa munezero wacu utangura nkimenye ko tuzoraribuye sinasubira kurya sinasubira no kunywa mpaka nshikiriye mutama tukamushikira akabanza katujana ku kibuga kuraba umupira tukicara inyuma yiwe hageze rero ko tuja gufungura wa mutima wacu awuguruka nkarya nkanywa uwumvise itiro rirembeje akabura waje kuryama twese bakatwereka icyumba imagine umuntu w'umuntu nkaje we mutoyi aryamye mu cyumba kiri ku kirimba cy'umukuru w'igihugu ari ntawe wo kuyumva gute nabona ko ndiko ndagenda mu ijuru n'amaguru hariho abandi bagenzanje nabo nyene twinjiye muri association nkuko nyene nabo nyene abashinga ntaho bashengeye tugaca kubera turantu basenga tugaca tujako tugaterero ibisabisho tugasenga hamwe twasize abandi bariko baratwenga bagira gute tugasenga tukaza gutora itiro na saa 8 z'ijoro saa 12 zikaza kugera mu niho tugitangura kugira tukaza twumva baje kuduhamagara tugende kunywa icayi subira kandi akaturamutsa kwa kundi nyene natwenga nezerewe agira gute hari abandi abo biganye bari bafise udusirino bahamagarana burya bari bafise udusirino bose nyene bitana twebwe tutamenya umva bamera nk'abahinduye ururimi mugabo tukabona ko bashirana ko bakundana akatubwira ati ngaha nta kindi kidutondana nta kindi kitugendera atari urukundo gusa cyatubwira ati ko duhejeje kunywa icayi burya turaza gusezerana mu gutaha kandi tugiye mu gusenga uyu munsi turatamba ati uzi ko ataza gutamba mu misa je ntidusezerane kandi turi kumwe twacha tugenda kuri ya ekipe nyene tukamuje inyuma yiwe mu rusengero tukavyina naho nyene mutima mweranda kururuka hageze ko dutaha tugasubira tugasezerana umwe wese akamutekera mu vyimburwa yimbuye akongera akamuha niba hashite umwana mwasize abana mwasize muhira mushike mubabwira ati tuvuye kwa mutama ujya tukagenda umutima wera joho nabashikira muhira banyakira bati mama aratashe avuye kwa muzehe tukaryoherwa ku buryo bw'uko jewe ibyo nungutse kuri association ibyo nungutse kuri Nkurunziza uyu munsi sinoronka honda bikwiza
kiretse mumpaye impapuro nkazokwanza ndandika uko twe nibuze nandika nakumwe kwa bamwe bandika Bibiliya. Ivyo bamwigiye ko navyone sibike kuko muri abo harimwo abo basangiye ikivi. Ko twari twaragize Imana twagiye ubuntu aratwizera aradushira mu mufasha mu banuzi twahigiye byinshi cyane twaciye tujya muri rwaro kurikirane rw'imigenzo n'imico yiwe hanyuma turagira byinshi mpereye nko mu bintu byo gukunda akazi sinokuresha ngo jewe ngo narigeze nshika imbere yiwe gutonda ku kazi kuko saa 12 mu gitondo yaba yashitse ku kazi twebwe turazikurikiza amasaha y'akazi ya saa 8:30 bikanashika ugasanga umuntu aceyo umugabo wewe kandi ari we mukuru w'igihugu ari we twatezo kuza imbere akadusanga ahubwo twapfuze gutangura ikivi yaba yamaze gushika kunda akazi hanyuma aratwiyahimigira ko byinshi kubijyanye n'ibi byuko byo gukunda igihugu gukunda igihugu no kuri yarakabuye imitima y'abarundi umurundi arumva yuko igihugu cy'u Burundi ari igihugu ciwe ari impetso yiwe impetso y'abarundi bose yuko igihugu kandi kiteza gusangirwa n'abarundi bose atanumwe atamana n'ikinono ico rero twarakimwigiye ko cyane iragi yadusigaranye tuzokwama tugendera twigisha n'abana bacu urukundo rwonyene nibwo tuzomwigirako kwitaha abandi ukaba na Yezu niko yavuga ati ubabaranwe n'abababaye utwengane n'abatwenga la compassion burya Nkurunziza ndamubwira ko byabuze acambwira ati none nkubo kurungikira nkudusenka ntebe burya ntiwoca ugira tego nyakuba hoza ko twaba ari utwo nyene oya Nkurunziza burya abapfakazi turi kumwe muri association yaratwambika hambavu yawe ibyo yadutekereye twabonanye avuga ati abakenyezi bagirwa n'igitenge burya gatatu kuri igitenge twese tugataha n'igitenge hambavu yabijya bindi byose n'abandi bose bagize hanyuma tukaryoherwa umuntu azovuga yabonanye na Nkurunziza yagendanye nawe yasangiye nawe agahirahira urukundo ntarugire ntazavuye ngo ntiyaronse example ntazavuye ngo ntiyaronse aharuvoma nukuri kwa Nkurunziza nta kintu cari kibuze kuko hari huzuye urukundo rwinshi rurenga amadukundisha no gusenga mwana ko ari umuntu waha Imana ubonye rero indongozi ije imbere mu gusenga ucuva nti none ibintu birinze bigihurya twebwe turi hasi ikwiye kwegereza Imana reka dukundisha gusenga dukundisha ibikorwa hanyuma n'ikimenyamenya n'ivyaranguwe mu myaka yarongoye igihugu muravye nk'amashuri yubatswe ibitaro byubatswe ibibuga by'imipira byubatswe n'ibintu byinshi rero tumufatira ko uwo bishobora akaja mu makanda yiwe naho bigoye yoba ariko arakurikira gigiwe jewe ico namwigiye ko cane no guca bugufi kwicisha bugufi ego kwicisha bugufi no gusenga ego je na umuntu sanzwe nsenga mugabo turi kumwe nararushirijeho kuko yambwira ati burya ushitse ku kazi no gusenga ugashima yuko ushitse amahoro kandi ushitse muhira no gusenga ushima yuko washitse amahoro nk'ivyo kenshi sinavyiyumvira yuko nabona umengo gushika muhira ni mengo niko vyategerezwa mugabo tukibagira yuko ari ubuntu bw'Imana urabona duca mu mayira menshi Imana iba yakuzigamye kugira ngo ushike ico rero narakimwize ko rero imisi yose yoshitse muhira ndakengurukira Imana ibikorwa vyiwe by'urukundo nukuri nivyo nibaza byamushikanye mu ijuru sinkekeranya ko Nyenicubahiro nyakwigendera Petero Nkurunziza
ari mu ijuru n'ukuri. Murabona byose sino bivuga ndabiheze, mugabo biraboneka neza yuko urukundo yari afise n'ukuri. Ndamusabira yuko rwoherekeza umuryango wiwe, ibibondo vyiwe yasize n'umutamukanyi wiwe, kugira ngo bazomererwe neza, kuko ijuru umuntu arica hano kw'isi.